nivyo nkuko mwabibonye tugejeje gukoresha inama abantu bose bagengwa no gukoresha amahera ya leta yaba ayari mu bisata nuvuga mu bushikiranganji butandukanye yaba abakoresha amahera avuye mu migambi ishikiwe n'abadufasha yaba bari no mu bisata bisanzwe ndetse vyigenga mu gukoresha amahera. Rero byose nkuko musanzwe mubizi twaratanguye umugambi mu 2022 gushira mu 2023 wo gukoresha amahera neza kandi azana umusaruro kubera igihugu. Twariko rero tubandanya tubereka ingingo shasha zagiye zirafatwa muri uno mwaka tutanguye 2025 dutanguye gukoresha amahera ukuntu tuzoyarondera yose yakenewe ndetse n'ukuntu azoheza agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Hanini rero twababwiye yuko ubuvuba bwango kugira amahera ashobore kuboneka abantu bakoresha amafagitire aciye mu tumashine ko ari ngombwa ico gikorwa gitegerezwa kuba uno mwaka kanatsinda utwo tumashine turahari dukwiye kandi n'abakozi bo mu kigo OBR bariteguriye kubafasha kugira bashobore kubafasha kubikoresha. Ibindi byinshi twabonye nuko amahera yose yategekanijwe ava mu bisata bitandukanye tuzoshiraho ingufu kugira ashobore kuboneka. Ikindi ni kijanye n'ukuntu rero ayo mahera bayabonetse neza tukayakoresha neza kandi akazana umusaruro ku bene gihugu. Twabonye yuko uko vyahora biteba bizosaba yuko ibikorwa babikora n'ingoga kugira koko babikore muri uno mwaka ntihaze haraba amahera sigara tutarariha ababa bakoze ibikorwa. Rero twakibonye ko kizokorwa cyane. Ikindi nuko ubu tuzohora tubaha amahera ku bice uyashaka atazoheza ngo aze araza mu bushikiranganji bujeje ubutunzi tubaha ibikorwa tuzobaha igice kijanye n'ibikorwa vyinshi niba ari 5 canke 6 canke 7 hanyuma bagaheza bakazoza bazana batwereka uko babikoresheje natwe tukaraba yuko uburyo bwakoze neza kandi bwakoze uko utegerezwa gukoreshwa. Utazoba yashoboye ubwo buryo kwerekana uko bwakoze ntazoronka ikindi gice kizoheza ngo gikurikire, azobanza gutanga umusaruro w'igikorwa wayo twamuhaye bwa mbere ayo tuzosubira kumuha mu nyuma azotangwa twabonye ayambere ico yakoze ndetse hariko n'ibiyaranga yose nka bimwe bita amafagitire canke amakontra canke n'ibindi vyerekana yuko ico gikorwa cakozwe. Naho rero bizoheza bifashe mu gutunganya amahera y'igihugu no kuronka umusaruro mwiza ku bene igihugu baba bayatanze. Bashobora kutavyitwararika cane nayo umwe wese yitwararitse mu gisata ajejwe ibikorwa bamuhaye kandi n'amategeko abigenga mu bisanzwe nta ngorane n'ibishobora kuba. Aho rero naho utazoba ariko aravyitwararika nkuko tuba tujeje kugenda turakurikirana ku mwanya ku kwezi ko ayo mahera aheza agakoreshwa tuzoheza turamukebanura bibaye ngombwa dufate n'ingingo zishobora gutuma abantu baja ku murongo bagakora neza. Ibi bizofasha cyane kuko nivyo tuba turatanga inyigisho ku bantu bajeje kuzoza bararaba bafasha ibindi bisata gutunganya amahera neza bamwe twita les comptables publics mu Gifaransa bariko bararonka inyigisho hajya mu kigo ENA bazozimara mu kwezi kose baje no gukorera mu bisata bitandukanye babandanya izo nyigisho mu buryo bwo gukora ibikorwa bazocara baza barafasha ubushikiranganji bisata byose gutunganya amahera bisunze amategeko asanzwe yarashyizeho n'igihugu kuko kenshi usanga
bamwe batayatahura kubera atari bo baba barayakoze kandi bataguma bayakoresha umwanya wose basanga byagoranye. Icyo gituma rero twabonye yuko nk'uko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko tuzobarungikira abakozi 2 canke 3 bazoheza baza barabafasha muri ivyo bikorwa byose kugira bishobore kugenda neza. Mbere nuko bategereza kumenya yuko ajya amakori batanga sayi wabo aba yatanzwe n'abenegihugu, aba yatanzwe n'abenegihugu bo bagafasha kuyatororokanya bakayashira hamwe hanyuma bakaca bayazana mu kigobere. Iyo rero abenegihugu batanze amakori hanyuma uyo mugwiza tunga yereka arayatororokanya ntayashikane mu kigobere, mwumva yuko ababaye umusuma yivye abenegihugu, bigatuma ibikorwa byategereza gukorwa muri ayo mahera umwenegihugu yatanze bidakogwa. Na rero tuca dusaba abenegihugu bose batubere ijisho cyane cyane kuri bijya by'amafagitire. Twaratanze intumbero kandi twaravuze no muri iri nteguro y'ibwirizwa ariko rirakora yuko umuntu azazoba yasavye ifagitire ku vyo yaguze tuzoca tubifata tukabibika akabitora arishe ibice 20% vyayo vy'ivyo yari yaguze. Ubwira rero badufashe kugira tuzobaca ayo mahera mugabaye mahera ayo makora azoshobora ugasanga mu bisata bitandukanye hari amahera yasigaye. Ayo mahera rero yasigara novuga byavanye n'ibintu 2 canke 3 cyane nuko igikorwa kiba kitakozwe kugihe gatuma amahera yari yarategekanijwe yashoboye gukora kugihe agaca asigara kandi twaramaze kuyarungika mu bisata bitandukanye. Hariyo n'igihe usanga abategeza gukora ivyo bikorwa usanga batabikoze ku gihe bakaronka novuga ubutumwa babaha kugira bashobore gukora ivyo bikorwa bakaca biteza utunyoni amahera yakaca asigara. Iyo rero asigaye ikiba gisigaye nuko murazi yuko imyaka itinjiranamo bica bisaba yuko tuyatora akaza kugira tubone yuko atangurana n'umwaka ukurikira. Iyo nayo tutayatoye tuca tuzoheza tukayaharuriramwo muyo twobahaye. Murumva rero yuko ikibazo aho kiba kiri ni ibikorwa batakozwe hakiri kare bivuye kuko batakurikiranye neza ivyo bikorwa canke bivuye yuko abo bahaye amasoko babaye batabikoze neza. Muribuka nko ku by'amazone hariho ababitaye hagati, hariho n'abahunze kandi isoko bari bahaye hakiri kare batabikoze. Urumva rero iyo ngendo y'abaronka amasoko hanyuma ntibashobore gukora ibikorwa bategerezwa gukora kandi amahera bari ngaho tuba turindiye yuko babiheza kugira tuce tubaha ayo mahera bakabidindiza, bica bituma rero umwenegihugu adashobora kuronka novuga ico yategereza kuronka bivanye kuri abo bantu.